Je ndabigenza gute n'umunsi deja aranyica j'akazi kabandi. N'umunsi je ndabigenze gute bre. Reka ndabe ko no telefona ni nabasa mvugira. Aranyirukana n'ukuntu. Neje ndabigenza gute. Kumwe ng'ibintu ntibimeze neza n'ibiki wagize ikibazo n'abaje. Imodoka yo kazi yansize. Yagusize. Anacera no kazi kabandi. Hewe mwarasize n'amajambere ntavyo mwarimuzi. Amajambere ikivyo navyo nibiki. Fata telefone yawe. Telefone ndayikoresha. Ja muri Play Store. Hamuteresharge application ya Trotte. Uyiteresharge. Woza wiyandikishe. Ngaha. Wajije kwiyandikisha uca ubona itaxi ikwegere mu mwanya. Yakumbwira nkaba natevye uyo mwanya wose. Niko mutari bwabica. Ngiyi. Wayibonye? Engi. Urabona na nimero yiwe nguye. Okay, reka mfyonde nga. Iyi nyasi zimwe wari usanzwe umenye. Umunota umwe. Wewe rekura akanya isasi. Reka ndindire uyo munota umwe ndaha. Wayibona birakwerekana hageze. Basha ngwa munda urafashije cyane mushinga nawe. Nuko gusa abarundi tutari bwijukire. Trotte ikora akanya isasi. Je nditoma. Umunota umwe. Wabonye? Wewe bari mu magaye. Ndemye ku telefone unyene ngaha. Yego, karibu ngangi tagisinga mwayibonye. Yo, akakanya. Yajageze. Mushinga nawe ndagushimiye. Burya ndacorewe gukazi reka abantu. Kiribe byiza. Nyaruka tugiye turi mu tabacerewe. Ya, hamwe na Trotte nakanya isasi. Ndishimye mu Burundi yari bikenewe ibintu nk'iki. Trotte waje hageze. Waje gutabara abarundi. Ewa.